Ladies and gentlemen, how are you doing? I'm psychologist comme d'habitude. C'est moi qui vous présente l'émission qui se passe dans notre chaîne Pisco Entertainment and Media. Aujourd'hui, je vais vous présenter la chaîne d'un artiste burundais appelé Drama T. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kiza kubabwira urubuga rw'umuririmvyi akomeye cyane, umuririmvyi akomeye wo mu gihugu cy'u Burundi. Uhaye uraba muri no minsi urabona yuko ari umuririmvyi akubise akaririmbo adatera swata, umuririmvyi ngira ngo inyuma ya Satubi ariwe muririmvyi indirimbo yiwe yashoboye gushikana umuriyoni. Murumva yuko yabaye uwa kabiri mu gihugu cy'u Burundi, indirimbo yiwe yashoboye kugira amahigwe ishobora kuronka umuriyoni w'amavues. Murumva rero yuko uyo muririmvyi ari umuririmvyi atabyorosha, ncamwumva yuko ari umuririmvyi akunzwe cyane, umuririmvyi akurikiranwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Rero yitwa Iradukunda Henry, azwi ku izina rya Drama T. Uyu munsi rero naje kugira ndababwire ivyerekeye urubuga rwiwe rwa YouTube. Muri byo nza kubabwira runo rubuga rwiwe rwa YouTube igihe rwatanguriye, ndababwire ama video ari ku rugo rubuga rwiwe, nongere ndababwire n'aba subscribers urwo rubuga rwiwe rufise, hanyuma ncenza ndanababwire ama video amaze kuronka umuriyoni w'amavues muri ayo ma video asanzwe afise. Nkwibutse yuko mu kiganiro nigeze gukora kivuga ku muririmvyi DJ Fernando, narababwiye umuriyoni umwe w'amavues amafaranga y'amadolari ushobora akuronka. Camwumva rero mucamuza gukora n'ibiharuro murabe amafaranga you are amaze kwinjiza abicishije kuri runo rubuga rw'iyo rwa YouTube. Mugiye muraba indirimbo zashoboye gukwiza amavues angana umuriyoni. Bandanya rero mudukurikira, ukabutari bwagire subscribe, ugire na like niyo kiganiro caza kukuryohera, hama ugire partage, uduhe na commentaire, uzoba ugize neza. Reka tumire amateka gatoya turaje tuce tubabwira ivyerekeye runo rubuga rwa Drama T. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira mu kiganiro cyacu cuno munsi, twagenzuye urubuga rw'umuririmvyi yitwa Drama T. Ni umuririmvyi w'umurundi ubona yuko uyu munsi ariko aravyifatamwo neza kuva imuyinga mpaka mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi muri Buja Flavor ugiye kuraba nawe afise izina arikomeye cyane, canke uje muri top 10 y'abaririmbyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Drama T ntushobora kumwibagira. Rero uyu munsi twatemberereye ku rubuga rw'iyo rwa YouTube, tugomba tubabwire abantu bakurikirana runo rubuga rwiwe, tubabwire n'indirimbo amaze gushira kuri runo rubuga. Ariko reka tubanze tubabwire runo rubuga rwiwe ukuntu rwitwa, tuca tubabwira n'igihe rwatangurira. Uru rubuga rwiwe rwitwa Drama T. Ugiye kuri YouTube ukandika Drama T uca urubona, uca umubona. Urubuga rwa Drama T rero comme description hano onye yanditse mu Congereza, yavuze ati Iradukunda Henry is Burundian music songwriter and dancer who goes by the stage name Drama T. Murumva yuko yavuze ati yitwa Iradukunda Henry, no muririmbyi w'umurundi, akaba ari umwanditsi w'indirimbo, akaba n'umutamvyi. Ageze kuri stage mugabo yitwa Drama T, ntabakicitwa Iradukunda. Rero uru rubuga rwiwe rukaba rwabaye actif depuis le 4 octobre 2015. Rwatanguye gukora mu kwigenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2015. Rumaze imyaka 10. Hanyuma runo rubuga rwiwe rukaba rumaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni 35 ibihumbi 38 amajana 973. No kuvuga amavues amaze kwinjira kuri runo rubuga rw'iyo rwa Drama T kuva rutanguye ni 35,036,973. Murumva yuko ari amavues menshi amaze kwinjira
kuri runo rubuga rwiwe. Muri baza rero muti mbega Drama T nka twebwe tutarabona urubuga rwiwe yoba akurikiranwa n'abasubscribers bangahe? Amaze gukurikirwa n'abantu bangana n'ibihumbi amajana 357 357,000 abone canke subscribers bakurikira runo rubuga rwiwe rwa Drama T. Akaba amaze gukora video zishika 17 nivyo tubona kuri runo rubuga rwiwe. Tubona 357,000 abone 17 videos. Murumva yuko ari umuririmvyi akora nyene ibikorwa vyiwe atakwirukanga, akora pole ariko ibikorwa vyiwe bikaza ngira ngo ari naho bikunzwe n'abantu benshi. Hanyuma reka nze ndababwire indirimbo ziwe zakunzwe cyane, indirimbo zimaze kurabwa n'abantu benshi, zimaze gukwiza umuriyoni. Indirimbo ya mbere imaze kurabwa n'abantu benshi ni indirimbo imaze umwaka, ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni 11 millions de vues bashoboye kuraba ino ndirimbo. Ni indirimbo yitwa Kosho, indirimbo ya Drama T yitwa Kosho, akaba ariyo ndirimbo ya mbere imaze kurabwa n'abantu benshi, imaze kurabwa na 11 millions. Mwibutse yuko umuriyoni umwe uri ku madolari menshi cyane. Ngira ngo abantu mwakurikiye ikiganiro twakoze kivuga kuri DJ Fernando muca mubona umuriyoni umwe w'amadolari amahera winjiza, muca mubona yuko uyu Drama T kuri ino ndirimbo amaze kuyirira amahera atari make. Ukaba utabonye ico kiganiro twakoze kivuga kuri DJ Fernando, urashobora kuca ukiraba ngaha nyene kuri no chaîne kugira ngo umenye neza na neza 1 million de vues amafaranga canke amadolari ushobora kwinjiza. Indirimbo igira akabiri y'uyu muhungu yitwa Drama T ni indirimbo yitwa Madamu. Iyi ndirimbo yitwa Madamu ngira ngo niyo yoba yarashoboye guhitinga cyane mu ndirimbo za Drama T zakozwe n'uyu muririmvyi Drama T. Iyi ndirimbo yitwa Madamu niyo ngira ngo yashoboye kurabwa n'abantu benshi ubwa mbere mu ndirimbo ziwe za Drama T. Ni indirimbo imaze imyaka 3, ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni 8 n'ibihumbi amajana 8,700,000 de vues baravye ino ndirimbo ya Drama T, indirimbo yitwa Madamu. Reka turabe indirimbo igira gatatu, ni indirimbo yitwa Itemporize. Iyi ndirimbo nayo nyene yakurikiranye na Madamu, ni indirimbo yamuhaye izina mu gihugu c'u Burundi no hanze y'igihugu. Indirimbo yitwa Madamu ikaba yaramuhaye izina, akaba ari indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo nashoboye kwanza no kubona hanze y'igihugu. Mu gihugu nari ndimwo nashoboye kubibona, ndavuga nti iyi ndirimbo imeze neza. Indirimbo rero yitwa Itemporize ni indirimbo imaze nayo nyene imyaka 3, ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni 6 hamwe n'ibihumbi amajana 4 6,300,000 de vues. Murumva yuko ari indirimbo nayo nyene imaze kurabwa n'abantu batari bake. Kacabaho rero indirimbo yitwa Samborera. Indirimbo yitwa Samborera imaze amezi 10 ariko ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni 3. Murumva yuko niyo ndirimbo ari indirimbo yakunzwe cyane, indirimbo itarakwiza umwaka ikaba imaze kurabwa n'imiliyoni 3 zirenga, na views menshi cyane. Hanyuma akacaba indirimbo yitwa Code ni indirimbo imaze imyaka 2, nayo nyene iri ku rubuga rwa Drama T, akaba ari indirimbo iraze kurabwa n'umuriyoni 1 n'ibihumbi amajana 4 birenga. Murumva yuko nayo ari indirimbo imeze neza. Hacaza rero n'indirimbo ya gatandatu ariyo ngira ngo ya nyuma imaze gukwiza umuriyoni yitwa Yoromani. Indirimbo yitwa Yoromani imaze imyaka 4, ikaba imaze kurabwa n'umuriyoni 1 n'ibihumbi amajana 2 1,200,000 de vues. Murumva yuko iyo ndirimbo ari indirimbo imeze neza. Rero Drama T mu ndirimbo 17, indirimbo 6 nizo zimaze gukwiza umuriyoni w'amaviews, akaba arizo ndirimbo novuga zimaze kumuhemba amahera menshi, zimaze arizo ndirimbo zimaze kumuha visibility nini ya cyane gusumba izindi, kuko nk'iyindi ndabona indirimbo yaciye ikurikirana nayo nyene ariko iri kwiraza iri mu bihumbi amajana 848. Iyo ndirimbo nayo nyene urabona yuko andi ndirimbo
izoduga cyane kuko ari indirimbo imaze ukwezi kumwe, indirimbo yitwa nta gatima, ikaba imaze kurabwana wisa 48,000 dovi. Muca mwumva yuko ari indirimbo izohaguruka cyane, indirimbo izogera akure cyane. Nivyo rero ivyerekeye urubuga rwa Drama T canke iradukunda heri nashoboye gutororokanya kugira ngo onze ndabibasangize. Rero nkubwire ibi biganiro nk'ibi tubazanira, sikuvuga ngo ni ibiganiro bindi, ibi biganiro nivyo kwankuraja wewe nimba woshobora gukora ibinye aba baririmbyi bariko barakora, nimba uba uri umu artiste no kugutera intege kugira ngo ukore nawe, urabe wirefere kuri aba baririmbyi, urabe nawe yuko mu minsi iri imbere uzoshobora kuvyaza umusaruro urubuga rwa YouTube. No gukora cyane nkuko aba baririmbyi bariko barakora, hanyuma ukabireferako kugira ngo urabe nawe yuko mu myaka iri imbere woronka agatubutse. Ushobora kuba ufise iyo mpano yo kuririmba mugabo ukabikengera ukavuga uti umuziki nta mahera arimwo. Oya, umuziki ahubwo urariha kandi cyane. Iciza nuko nawe wo shira amahigwe yawe ahabona kugira ngo kugira ngo ibikorwa byawe navyo bizogushikane ahantu kure hashoboka. N'abanye babitanguye batazi yuko bazoshika hano bageze uno munsi, babitanguye babona yuko ari ibisanzwe. Abenshi baza mu muziki batazi yuko baje kubikora nk'umwuga, abenshi usanga mbere kwanza banabikora nko kwiryohera, ariko inyuma y'imyaka kanaka ukaza ubona ahubwo bibaye nk'indoto zawe z'ubuzima bwawe. Rero no kubigerageza kugira ngo nawe urabe yuko woshika kure hashoboka. Rero ikiganiro nene nabateguriye cuno munsi ndakigarukirije ngaha, cari ico kivuga kuri runo rubuga rwa YouTube rw'umuririmvyi yitwa Drama T, yamenyekanye ku izina rya Drama T. Ndababwira aho ibikorwa vyiwe bigeze. Naho butaha mu kindi kiganiro psychologue ndabasezeye, mubandanye mukurikira runo rubuga rwacu, ariko kabutari bwagire subscribe, bikore gira subscribe, ugire na like, duhe na commentaire, hanyuma ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi. Rero ndabasezeye naho butaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.